Wananita dogo dogo uko mitaani, ila shughuli pevu nikiwa chumbani. Inanoga gizani, ongeza modada paka nashindo kuongea na kuwa gugu gaga. Hello everybody, welcome again. Yes, mukuni bigano bya Abuja Hit TV. Ndazi yuko mbana muryoherwa sana kubigana tubana tubazanira as a classic Rebasi. Behind the camera ni Scott. Uno musina bemereye yuko tuza kubazanira team yose ya Bantu Boy. Umwe wese mumenye ubuzima bwiye kuko hari abanshi benshi tubamenyereye ku ndirimbo ku ma video tubabona ariko ntitubazi ntitubumva n'amajwi yabo. No musi turi kumwe na Kiriku Akili. Mzee baba, inakuaje? Mzuka. Metisha. Nashukuru. Hivi Kiriku na miaka mingapi? Mimi niko na miaka tu. Mingapi? Kintangalia ukakaeka kama komini. Sikomboi. Ngo nibuka imyaka afise 8. Kiriku uraberewe sana kuva hasi gushika hejuru no kuri Scott munyereke kwanza Kiriku hasi gushika hejuru. Kiriku hawambariye ngahe? Pana sijui sababu mimi James abantu bankunda. Abo ibintu byose nambaye nanakime niguriye. Abantu banguriye. Wow, abantu ni bakuguriye. Kiriku ofise story ndende. Niyo shaka tuje ko kwaza gato. Umuziki wawugiyemo gute? Kubera hari ibintu byinshi wari kuzokora ariko uravyirengagiza. Okay, nje mbona nifise papa wanje yaranyakanye nkiri muto mbana na mama tuba mu buzima bugoye ndaje mu barabara cyane numva ko noririmba nkatanga message z'ubuzima ndabikore kuko nta kundi nifise ndavyiganira abantu vyanyigishije byinshi mu buzima numvije ko noririmba kugira ko nzobe muri bamwe mu batanga message zishikira abantu bose ego nuko vya donc yo impano yo kuririmba wayimenye gute muri wewe? Ninde yishize hagaragara tureke byo kuba ubustar? Ninde yakubwiye ati dogo naweza? Nje mu bisanzwe abana bose twabana mu barabara ndirimbye kuko nanagira rap bararyoherwa nibyo twateramira ko ndiko ndabaye Mr. bagambira ko nshoboye kandi umuntu wese ndirimbye akambira ko nshoboye nta muntu mfise ubwo n'abantu ni benshi nigo jesha kumenya igene mwabonanye na Big Fizzo rencontre ya mbere. Big Fizzo bwa mbere kubera ko T-Max yahora zingozi yarageze kuzingozi afise concert na Big Fizzo kubera ko twe nateramira ahantu nimba mu barabara ahantu hitwa kuri Engeni T-Max ndamubona niho nirirwa ndabaye Mr. kugira ndonke cyo mfungura bakaryoherwa bakokaye ndamubona T-Max ca ndamwegera ndamurapira arambwira ko nshoboye acharambwira ntori nimero ziyo na ni telefone ari mfise arambwira ati nuzu zitakaze kuri concert tuzoririmba narafise concert na T-Max na Fizzo mbo bafise rero concert arampa nimero agize umunsi wa show ndamutelefona turapangana n'abapeti bose barambwira ati twebwe tuzoza kuri ujya munsi tugushikikire kubera ko T-Max yarambagije ati no barakuzi ntibari banzi mugana sinaye kuvuga ko batanze kubera ko nashaka nanjye ndamwemeze basi kugira ndonke ubwo bufasha bo hama ku munsi wa show arampamagara kuri stage ibintu biragenda neza na Big Fizzo araryoherwa cyane abantu barandyoherewe cyane niyo stage ya kabiri nari nuriyeko abantu baryohewe Fizzo arambwira ati kugurira indirimbo 70,000 cyangwa 50 nibinani ariko ntacyo byo gufasha ariko twizere yuko njigiye kimwe nzogufasha ego biragenda biraba ni inkuru ndende mugabo ibyo yanyemereye yarabikoze ndanamushimira cyane yego. Okay, Big Fizzo ivyo yemeye kwa Kiriku yarabishitse ko ibyo akora atemeye ngo nje yambwiye ko azumufasha mu byo muzika ariko yaciye mbere umuvyeyi yego yaciye kubera umuvyeyi. Wavuze yuko mu ntango watangiye gutugira ijambo ati papa yaranse yarakwihakanye ubuho vyifashe gutewe na papa yarapfuye naramumenye yaciye nk'indwi cyane poli sana. Waba mwibarabara abana mu mwabana ubu barihe murabonana murahura? Abana benshi twabana kubera ko urazi ko ibarabara nirirera kandi yigisha ingeso mbi kanyishi yakora igigisha ingeso mbi bamwe bari mu gasho abandi barasaze abandi barapfuye yego barabishe kubera ko barabasuma benshi bamwe bari mu gasho abandi barapfuye abandi nibakomeye n'inzuba yego poli sana. So Kiriku tutabishanye ube clear shaka kumenya ingeso wakuramye barabara gushaka kuno mwanya yakunaniye guheba vuga ati mana mfasha nzoyihebe gushika kuno mwanya utaraheba niyi?
nukuri kw'Imana nta nimwe yego nta ngeso nimwe nakora mu barabara kubera ko mba mu barabara nta n'ingeso mbi nari mfise narakunda no kwiga narizi ndakubaraza ingeso nakora kwa rukunga igitoro n'izindi ngeso nyene mbi wari wigitoro yego muga byarahindutse ubu nta sinumva ko ari ingeso yananiye guheba yego byo ni kubw'ubuzima ntihagira umwana aba mu barabara bazoshavurira ngo yakoze ikiniki ni kubera ko wowe nyene uri kuramushwanira mutora umuhanura umurere kuko nanje narahindutse yego ndababera akarorero abandi bavyeyi nikibuze ko bafasha abandi bana bo mwibarabara yego okay urero nikiriku gushika kuno mwanya akamo wewe utera abariko baragukurikirana kuno mwanya kuri wewe ubona yuko ivyo Fizo ariko aragufasha nivyo agufasha bikwiye ku buryo udashaka yuko hobundi muntu agufasha kuko ico nzi nico nemera nuko Buja Hit kurikirana n'abantu benshi cyane kwisi bashobora kuvuga ati nanjye reka nongereze ko kuvyo Fizo yafashije Kiriku nanjye ngenda mufasha yo bigenza gute ho haravyemerewe Kiriku yego bireme kubera ko gufasha umuntu nta kosa riba ririmo kandi Fizo aramfasha mu by'umuziki no mu buzima busanzwe kubifuza kumfasha kubera ko gufasha kusamahera nubwo zoba impanuro wifuza wese gufasha nta nakimwe yarabiye kuri iyo bicisha njewe ndafise imbuga zanje nkoresha ndafise Instagram na Facebook nitwa Kiriko Akili nubwo yo kwandikira Mutama Fizo nta nakimwe naco bitwaye kubera ko yanzanye ngarashaka iterambere ryanje kandi sikuvuga ko yomfasha wenyene cyangwa vyose yo bishobora hamwe se n'undi amwunganira navyo ni sawa naco bitwaye Kiriku uriga hoho canke warabihagaze shaka guhagarika kwiga uga mu kaga ngiye mu weekend okay kwishuri bimeze gute ubu star ugeze ko n'ishure ryawe birajana nibajanye kubera ko kwishure baranshigikiye kandi kubera ko umuziki umaze no gutera imbere n'abana usanga benshi bakunda ibintu by'umuziki kandi ndanabashimira cyane kubera ko n'abana bose mbona banshigikiye yego Kiriku nturatoga ugutwi ntukunda kwambara amasheneti nta bintu by'amasaha mbona amaboko yawe wambaye Timbaland nivyo hari umuntu sana yigeze kuvugana nawe ambwira ati ko Timbaland kiri tuja ba star voilà kubera ko utambara ibintu byose kuko mbonye ba Double J muri team yose ya Bantu Boy benshi barafise ibintu by'amadred amasheneti sawa urashobora kuvuga ati ishure ariko isheneti urashobora kuyambaye nko muri interview nkuko canke ibintu kubera ko utavyambara Boje kubera ko icyambere cyo njewe nshaka kuzoba karorereza ku bandi bana kandi mbere kiyo c'abandi bana kubera ko hari abana benshi bafise impano ariko abavyeyi babo babafatafata bavuga ati wowe ugiye mu by'imiziki ushobora kucubika iki niyo mpamvu rero nirinda kugira ibintu by'ubusani cyane kubera ko n'abandi bavyeyi cyangwa umuntu wifuza gufasha umwana afise impano nureke kumufasha ngo ni kubera ko wagiye ngo mu bintu by'imiziki ngo azocagira ingeso mbi je novuga hakuru ko ari ico nego okay muri Bantu Boy nivyo urahaba hoho atarakabanga nta album uri ko baragukorera canke n'amasong gusa ama track byo byose biri mu mipango kubera ko nyimba ari kintu cyose ubona kishobora kuzonteza imbere cyose turiko turagitegura rero nibindi bantegurira jimba ntazi kubera ko banzanye ngaha kugira ntera imbere kandi banyifuriza iterambere okay ni Kiriku Akili Kiriku ryaje gute amazira y'unyakuri nayahe kwana nene bagikubaza kino kibazo nitwa niyo nkuru Yusufu Akbaru Kiriku ryaje kubera ko nari umwana ndapa abantu rero barabiye kuri ka Kiriku bakaraba ukuntu kangana njya filme ya Kiriku bacaho numengo nzoba nkakaya kana kaye gaciye ubwenge kandi arakana ngo Akili byase bifatanya uninde yagushirizaho kakana ya Akili Fizo yego kubera iki Akili ngira akantu wamukoreye avuga ati uri Akili mbo kubera ko Fizo nyine ari umuvyeyi kandi kubera ko nanje ndamufata nk'umuvyeyi cyambere cyo ashobora kuba ari nk'umuvyeyi ariko umuntu arashobora kumuvyera arashobora kubera umuvyeyi ako numubera umwana mwiza kubera ko ari umuvyeyi kandi namubera umwana mwiza nta bibi nigera ndamukorera bishise naho ni kubera ko ndi umwana kandi n'umuvyeyi ariho kugira nkosore nibaza ko yari bikwiye ku bintu byinshi kintu kimwe yego Bantu Boy ni nyubako ari ni sana uba ngaha nyine muri Bantu Boy yego okay rumva n'umudamu wa Fizo ni mama wawe niko vyita yego umuvyeyi wawe ni byiza cyane Kiriku rero urakunda kuririmba ibintu by'ibiswahili sana Kiriku aka baba yawe ibintu nk'ivyo
kubera ko ukunda kuririmba igiswahili kiriko nturimba ikirundi? Ni kubera ko n'igiswahili kirafise abagikunda kandi nibisigura ko ntakunda n'ikirundi. Ni vyiza ko umuntu yipangira mu buzima akavuga ati ndiko nkora iki kugira ngo nkishika mikini naco nzogikora kugira nshika ndafise indirimbo z'ikirundi nyinshi nazo zizoza vuba. Ise turindire indirimbo za Kiriku nziza cyane z'ikirundi. Kiriku je shaka umpe akapela gato ku ndirimbo ziwawe cyane Sugua niyo ndirimbo igisibije iri hit sana iri gukora bien sana kuri mu bantu batandukanye ku mubare utandukanye shaka nawe ukore ku gato ku gice waririmbyeko. Wananita dogo dogo uko mitaani ila shuhuri pevu nikiwa chumbani inanoga gizani ongeza modada paka nashindo kuongea na kuwa gugu gaga unanichanganya mpaka na changanya mada soga karibu wanamwita dogo lakini chumbani ni mkali. Tafsiri kidogo mbo sikuvuga ko ari jewe musanzwe je nikuje nakubye ndirimba sindirimba ibintu byo kuri jewe ibintu je nashobora no gukunda ikintu kuririmba ikintu ntakunze ariko hari je ndirimba ikintu bishobora gukunda abantu yego sikuvuga ko ari kuri ikintu utakunze we abantu bakunda jewe bategezwe kugikunda kubera ko abantu nidukunda bimwe kandi saba abantu bazoze baramurusha ndirimbe ibintu ko biri kose kubera ko sindirimbira jewe siniririmbira jewe ndirimvye jewe baharuye ngo ko uri umwana uririmba ibi cyane imbaza maya ya beza saye ariko kubera ko turirimbira abantu bivuga ko turimba ibintu byose ko kimwe utagikunze iki ari abagikunda go muri jesha kumenya umurapper umwe mu Burundi uvuga ati jewe uri soko ndamwifuza tuzokorane song w'umurapper. Na murapper no mwana nifuza tuzokorana nawe novuga ngo ndavyifuza bishise tuzokora wasi wemera je abaraperi benshi bo mu Burundi benshi ndabemera nego kubera ko abaraperi b'abarundi barashoboye kandi cyane n'abatarashika ku rwego rwo hejuru mbo sindarushika ko jewe simvuze ko ndabarengeye oya natwe tutarashika hejuru twese ni benshi twebwe dushoboye nego okay. Kiri kuyishurana ubwenge cyane niyo mpamvu twamubegereje no muzwira tumenye utwiwiwe ibimuhanze. Kiriku je nagushimire sana twavuganye neza ariko hari ibibazo bije nkunda kubaza abaririmbyi benshi gusa wewe mu rumenga ndayuko bagije no bandakugiriye nabi canke ntano nta kibazo kubera ko waje kumbaza cyo bitwaye navyo bibaze bikunda turabyishura n'ibyagorana navyo uraza kuraho nta kundi. Kiriku je shaka kumenya wallahi sina kweli sina none nisani mkane mbele ya watu safana niacha sina kweli.